dufise akanyamuneza ko aho duca hose tubona yuko abarundi bose berevutse koko. Urabona ko ubu hariho umutima wo gutera imbere kuko twagarutse guhera aho twategerezwa guhera ku isi yacu. Isi rero iriko iratwereka yuko ari twebwe twari twarayihevye atari yari yaraduhevye, kuko aho nca mu ntara zose ndabona umwimbu. Ngira ngo namwebwe aho mwaciye nari mu minsi yeze ariko ndiyumvira none ko ibiharage bitarara gusoromwa no kubera iki turi mu kwezi kwa gatandatu kugeze hagati. Njasanga abarundi bose bari ku kivi. Ni ukuvuga yuko twarejeje ibigori tuja kubihungura, tubihungura turiko turima n'impeshi. Ni ukuvuga kubera turi ku kivi kinini none munsi hari bataraheza gutunganya umwimbu w'ibigori. Hanyuma hacaza umwimbu w'ibiharage nawo ucujako, hacaza umwimbu w'umuceri ucurakurikira, kuko aho duca hose tubona umuceri. Ni ukuvuga uwo mwimbu hacaza umwimbu w'ikawa nawe nyene ucujako. Kandi cerekana ko bari ku kivi nuko n'ubu hagiye avuga ati ibiharage kizi batamvura iri kwiragwa, reka mbanze nihwabe ndime mu mwonga. Ni icizere gikomeye cyane kuko abantu bari ku kivi. Hajya ariko arima mu mwonga avuga ati ko atamvura iri kwiragwa ibiharage ndaba ndasoroma kizi bafise ivyo fungura. Ni ikimenyetso ciza kuko bariko barari mu mwonga, kandi uwundi mwimbu uzocuza usanga uwundi atawagiye. Ariko rero ni igihe uno munsi tuva turahanurana n'ingene dukingira iryo itunga ry'igihugu.